ivy'Imana ntibisaba ibiharuro birebire, ariko bisaba kwizera Kristo, bisaba kwizera Imana, bisaba guhereza ubuzima bwawe Kristo, n'intambara zawe n'ibihuri kuracamwo ukabihereza Kristo, maze akaba ari we ahaguruka no kukurwanirira. Yesu ashimwe. Nshuti mukundwa, uriko uradukurikirana, uriko wakira ubutumwa bwiza, unkundire dutangure no gusenga dushimira Imana kubw'ibihe byiza n'akakanya keza iduhaye kugira ngo dusangire amajambo y'Imana. Mwami Yesu, turagushimiye kandi tuguhaye icyubahiro kuko uri Imana nziza kandi ugira neza. Tugushimiye ko tuzigamye, tugushimiye ko uduhaye ibihe byiza kugira ngo dusangire ijambo ryawe. None turaguhaye kaze ngo tugirire neza kugira ngo ijambo ryawe rihembure, ijambo ryawe rikize, ijambo ryawe ritanga ubuzima, kandi ijambo ryawe ritange ibyizigiro. Tuguhaye cyubahiro tugushimira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana muri kano kanya, ubwo tugiye kurabira hamwe uko umukristo akwiye kwizigira uhoraho, uko umuntu ari we wese akwiye kwizigira uhoraho mu bihe abamwo no mu bihe agenda acamwo, kuko buno buzima tubayemwo turazi ko burimwo ibihe bitandukanye. Nk'uko iyo umuntu afashe urugendo agenda aca mu barabara, ibarabara rero rirafise imitumba, rirasa amakorosi, rirasa ahantu haduga, rirasa ahantu hamanuka, rirasa ahantu hakitse, rirasa ahantu hari ibishimu, rirasa ahantu hagoye kugenda, kandi rikagira n'andi hantu hagenda horoshe gutambuka. Niko uru rugendo turi mwana muri nosi tuja mu ijuru rumeze. Iyo umuntu ari mu rugendo agenda ahura n'ibibazo, hari bihe bikorohera ukabaho ubuzima bworoshe, ukabaho ubuzima nta kibazo, ibyo ukora byose bikagenda neza, nta ndwara, nta kubabara, nta kumeneka umutwe, ugasanga ubuzima ibintu byose ni byiza. Ariko hari n'ikindi gihe kigera ugahura n'intambara mu buzima, ugahura n'ibibazo bitandukanye utazi iyo bizaranye, rimwe na rimwe ugahura no guhemukirwa, rimwe na rimwe ntutahugwe nabo muri kumwe, nabo musangiye igikorwa, nabo musangiye umuryango, nabo musangiye akazi, ukabaho ibihe bigoye. Ariko nshuti mukundwa, narinje kukubwira muri kano kanya ngo wizigire uhoraho, nawe ari ukorobanuze amavuta y'umunezero kugira ngo agushoboze, agukize. Nshuti mukundwa, nagomba ndakubwira ngo ibibazo byose tugenda ducamwo nitasamara, ariko ukizigira uhoraho uko bikwiriye, ntabwo ubikuramwo imiruho n'imibabaro gusa, ariko uhoraho abigukuriramwo umunezero. Imana yacu nihimbazwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya kabiri kidonda ivy'ingoma z'abami, igice ca 20 ku murongo wa 13 turageza ku wa 15. Turaheza dusangire n'izaburi ya 45 ku murongo w'indwi. Turasoma mu izina rya Yesu. Nuko abayuda bose bahagarara ngaho imbere y'uhoraho, bari kumwe n'utwana twabo duto duto n'abagore babo n'abana babo bakuze. Maze mwe mu uhoraho aza kuri Ahiyezeri mwene Zekariya, Zekariya wa Benaya, Benaya wa Yeyeri, Yeyeri wa Mataniya umulewi. Umwe wo mu ba Asafu amuzako aho yari hagati muri iryo koraniro, aravuga ati, nimuntege amatwi yemwe bayuda mwese, namwe ababa i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, uku niko uhoraho avuze, naco mutinya canke ngo mucike ivutu kubw'ayo masinzi y'ingabo, kuko intambara atari yanyu ariko ni Imana. Imana yacu nihimbazwe cyane. Turabire zaburi ya 45 ku murongo w'indwi. Imana yacu nihabwa icubahiro. Haravuga ngo wakunze ukugororoka wanka ubugarariji, nico cyatumye Imana niyo mana yawe ikurobanuza amavuta y'umunezero ikakurutisha bagenzi bawe. Imana yacu nihabwa icubahiro.
hano turiko turavuga ngo nshuti mukundwa, ubu buzima umuntu aragenda ahura n'ibihe bitandukanye. Rimwe na rimwe hari intambara umuntu ahura nazo mu buzima, n'ibihe biteye ubwoba, amasekuse, imifunda, ingorane z'ubuzima n'ibihe bigoye. Ariko naje kukubwira ngo ntiwihebure nshuti mukundwa, wizigire uhoraho, kandi uhoraho nawe agiye kukunezereza. Uhoraho nawe agiye kukurobanuza amavuta y'umunezero, kugira ngo ivyakubabaza n'ivyaguca ivutu, kugira ngo wizigire uhoraho, uze umushingire intahe n'abantu bose ndetse n'amahanga yose azamenye ko ari Imana wizigiye, maze iyo Mana wizigiye ari Imana idatetereza. Imana yacu nihabwe icubahiro. Yehoshafati yari umwami. Tuvuze umwami twuba twumva ko umuntu aguwe neza, twuba twumva ko afise igikundiro, tuba twumva ko afise igitinyiro, tuba twumva ko afise ukuganza, tuba twumva ko afise amatungo, tuba twumva ko afise ububasha bwose, tuba twumva ko ubuzima bwiwe butekanye. Ariko nshuti mukundwa, nagomba ndakubwire ku muntu uwo ari we wese no ku rugezo rwose umuntu ariko, ibihe bigoye biraza ku buzima bwiwe. Ariko nshuti mukundwa, nagomba ndakubwire ngo iyo bije n'akaryo keza ko guhagarara neza, kugira ngo nyuma y'ivyo Imana yerekane ko ari Imana ku buzima bwawe. Aricyo gituma nshuti mukundwa, nagomba ndakubwire ngo hari ibibazo iyo umuntu ahuye n'ibihe by'ingorane, iyo umuntu ariko araca mu masekuse, iyo umuntu ariko araca mu ntambara zitandukanye ahura navyo, bigatuma adatsinda intambara. Ikibazo ca mbere n'ubwoba. Nshuti mukundwa, nagomba ndakubwire ngo ushire ubwoba kakanya. Ntukangwe n'ibihe ubona imbere yawe, ntukange n'ingorane ubona imbere yawe, ntukange n'ivyo utari kurabonera inzira canke ibisubizo. Ico kibazo si icawe. Niwizigire uhoraho, ushira ubwoba. Uhoraho nawe araza gushiraho inzira, araja gushiraho igisubizo, araza kugutabara kandi araza kukugirira neza. Yehoshafati yari umwami, yari afise ingabo, yari afise ibikenewe vyose. Ariko Satani arahaguruka aca mu bihugu birenga bitatu, hamwe bamwe bani n'inshuti ziwe bahaguruka kugira ngo bamutere, bamugirire nabi. Maze yihweje aravye amasinzi y'ingabo, arabona ko ntaco ari bushobore. Yihweje igitigiri c'ingabo ziwe, yihweje ibigwanisho afise, yihweje igihugu ciwe, arabona ngo ntaco ari bushobore. Yumva agize ubwoba, yumva arabuze inzira, niko kugenda aje imbere y'Uhoraho. Imana yacu nihimbazwe cane. Maze Uhoraho aramubwira ngo ntutinye, Imana yacu nihabwe icubahiro. Nawe nshuti mukundwa, kino gitondo kizima kakanya ahuri, ashobora kuba ari mu gitondo cyangwa ku mugoroba uriko uratwumviriza, ariko nagomba ndakubwire ngo iri jambo ry'Imana rikuremera ibihe by'umunezero, rikuremera ibihe by'ibyishimo. Intambara ubona imbere yawe, nagomba ndagutangarize ngo si yawe. Wizigire uhoraho, wimuhereze, niwe ari buyirwane. Kandi umwami wacu Yesu Kristo, Imana yacu nyene amahoro, umuremyi w'ijuru n'isi, ni Imana itigeze inanirwa, ni Imana itigeze itsindwa, ni Imana itigeze ineshwa. Mu bihe byose tuyihamagaye irahagarara, ikaba mu ruhande rwacu, ikaturwanira kandi ikatuneshereza, kandi tukazamukana ibihe by'intsinzi n'umunezero. Ahari amarira, Imana ikadusubiriza umunezero. Ahari ingorane, Imana ikaduha amahoro, ikatugirira neza. Imitima irushe ikayiremurura, ikayuzuza amahoro n'umunezero. Umwami Yehoshafati arihweza, arabona ubushobozi bwiwe nubwo abaje kumutera, arabona ko ataho bihuriye. Agira ubwoba, aranduka umutima, kuko ntiyabona inzira. Nshuti mukundwa, nagomba ndakubwira ivyo bibazo ubona imbere yawe nibikaguca ivuto, nibikagutwara umunezero, nibikakubuza amahoro. Nyuma y'ivyo hari inzira Imana ije kugucira. Ico usabwa no kwizigira Uhoraho. Imana yacu nihimbazwe cane, akaba ari ushirako ivyizigiro, akaba ari uhamagara, akaba ari uhereza izo ntambara, kuko intambara atari yawe. Intambara turwana tuzihereza Uhoraho, nawe akaturwanirira, akatuneshereza. Yehoshafati araje imbere y'Uhoraho, aravuga ngo mwami, simbona ico nkwiye gukora,
nta nguvu, nta nkomezi, nta nzira, nta bubasha, nta nico mbona ndi bukore. Yongera yibutsa Imana ngo wibuka aba bantu baduteye, ni bamwe igihe basokuruza bacu bariko bava muri Egiputa wababuza ngo ntibabarandure, none raba ivyo badusubije ibibi, baje kuturandura, baje kuduhonya. Nshuti mukundwa, nariko ndakubwira abantu benshi baridoga bagahura n'ibibazo ushobora kuba utari kuratahura. Nagomba ndakubwira ijambo ry'Imana riravuga ngo uwizigiye umwana w'umuntu aravumwe, ariko hahiri uwizigiye Uhoraho Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Aricyo gituma nariko ndakubwira ngo ntutinye, nturabe biriko biraba, nturabe guhemukirwa, nturabe intambara, nturabe ibibazo, nturabe indwara, nturabe ubukene, nturabe ikintu na kimwe icyaco cyose, ariko uhanga amaso Imana uyizigire, nayo iragutabara kandi irakugirira neza. Yehoshafati arunda amajojwa yiwe imbere y'Imana, arunda ibibazo vyiwe imbere y'Imana, aravuga ngo naho ndi umwami naco shoboye, ariko nje ku mwami w'abami, nje ku mwami w'abami, uwutegeka, uwuganza, uwurema, uwushiraho, uwuhindura ibihe, uwutegeka ibihe. Nshuti mukundwa, nanje kukubwira ngo ibihe uri kuracamwo bigoye, hariho uwutegeka ibihe, hariho uwuhindura ibihe. Uwo ni Imana nzima, umuremyi w'ijuru n'isi, ni Yesu Kristo yitanze kubwawe no kubwanje kugira ngo adukize. Uyo aracakiza kandi aracakora kandi aracatabara. Umviriza Yehoshafati agira ubwoba bwinshi, ariko amaze kuja imbere y'Imana agasenga, Imana imumara ubwoba bwose, imumara imibabaro yose, imumara ubwoba bwose yari afise. Ndakwinginga nshuti mukundwa, kano kanya Satani nta kindi kigwanisho ca mbere atangura atari kukwereka uburemere bw'ibibazo n'ingorane, ukagira ubwoba, ugashira intege, ivyizigiro vyawe n'ukwizera kukagenda. Ariko nanje kukubwira ngo ntutinye kandi ntugire ubwoba, uhagarare, weme, wizere Imana, ukura ubwoba, ntushira amaso kuri ivyo bibazo, ntushira amaso kuri izo ntambara, ariko uhanga amaso Kristo, uhanga amaso Imana, uhanga amaso umuremyi w'ijuru n'isi, uhanga amaso Imana itegeka ibihe igahindura ibihe, irakugirira neza. Imana yacu nihabwe icubahiro. Haleluya. Imana yacu nihimbazwe cyane. Yehoshafati ubwoba bumaze gushira, aje imbere y'Imana, arahamagara Imana, arabwira ibibazo afise. Haleluya. Nagomba ndakubwira ikindi kintu kigira kabiri, ni nyifata umukristo, ni nyifata umuntu agomba kugira iyo ashikiwe n'ibibazo. Turabona umuntu yari amaze imyaka 38 arwariye ku kidengeri. Yesu amushikiriye, amubaza ijambo rimwe gusa, amubaza ngo uragomba gukira. Wa muntu niyishuye kandi vy'ukuri umutima wiwe wagomba gukira, ariko niyishura ngo ndagomba gukira. Ariko acatangura kuzana ibibazo vy'abantu, atangura kuvuga ngo abandi bafusaba bashirayo, babagirira ibi nibi. Ariko Yesu aratahura ububabare bwiwe, aramubwira ngo niwikorere ikirago cawe. Ingorane yari afise, Yesu aramwereka ko hari urundi rugezo umuntu agomba kubako. Ibibazo yarafise byari bimuremereye. Haleluya. Kagomba kuvyereka muri ako kanya ko ico kirago yaramaze imyaka 38 kimubabaje, kimuremereye, ashobora kugihindura mu kanya gato kikamubera umutwaro uwahutse. Imana yacu nihimbazwe cyane. Bivanye n'inyifato, bivanye no kwizera kwawe, bivanye no kwizigira kwawe. Ibibazo uri kurahura navyo si ugiye kuvyikorera ni Kristo, si ugiye kuvyiremeka n'Imana igiye kuvyiremeka. Haleluya. Aho wagenda bidakunda, ugiye kugenda uhaguruka, wiruka mu bubasha no mu ngomezi zidasanzwe, kuko si wewe, ni Kristo agiye kuba muri wewe. Ni wizera umwami wacu, ukamuremeka imitwaro, ukamuremeka ivyo bibazo, ukamuremeka izo ntambara, ugiye kubaho ubuzima
bugaragara mwo Kristo. Imana yacu nihimbazwe cyane. Ni inyifato Yehoshafati agira inyifato nziza, aravuga ngo nubwo bimeze uko singiye guta amajambo, singiye kwiganyira, singiye kwishikana kuri Satani, ariko ngiye kwihereza Imana. Nshuti mukundwa, ibibazo uri kurabamwo nibigutere guta Imana, ahubwo nibigutere kwegera Imana. Urabona imbaraga n'inkomezi, urabona ububasha n'ubushobozi, ubuzima bwawe burahinduka mu mwanya isase. Imana yacu nihimbazwe cyane. Yehoshafati amaze kwizigira Uhoraho, agahereza iyo ntambara Uhoraho, agahereza ibyo bibazo Uhoraho, agahereza iyo ndwano Uhoraho, umutima we urarema. Maze Imana irahaguruka iramusezerera, aramubwira ngo Yehoshafati, nimwumve n'Abisirayeli bose, ntaco mutinya, nimugire ubwoba, nimugire ubwoba bw'aya masinzi y'ingabo muri ko murabona. Haleluya. Nakomaga batangarize ngo mumenye intambara si yanyu, intambara ni Uhoraho. Icoma muri kano kanya, icoma kuri uno munsi, ugahaguruka nawe ugatangaza, ukavuga ngo intambara ndiko ndacamwo si zanje, ariko nizora ndazimuhereje. Nshuti mukundwa, nawe wizigiye Uhoraho, yigeze akorwa n'isoni canke nganeshwe, ariko ibihe byose yanyakuraho ubutabazi, yamye abikuramwo ugutabagwa, yamye abikuramwo kunezerezwa, maze Imana ikakugirira neza, ikagutabara. Nshuti mukundwa, sinzi intambara uri kuracamwo, sinzi ibihe bigoye uri kuracamwo, sinzi ibihe uri kurabamwo, ariko nanje kukubwira ngo ibyo byose birafite igisubizo, kandi bifatanya nuko wizera Imana, bifatanya nuko uhereje akano kanya ingingo ugiye gufata, ukavuga ngo intambara si zanje, ndazihereje Uhoraho. Je ngiye kwirabira gusa uko Uhoraho agiye kumanukanwa no kuntabara akangirira neza. Imana yacu nihimbazwe cyane. Yehoshafati n'Abisirayeli bose ntibabona igisubizo, ntibabona aho baca, ntibabona ubutabazi bugiye kuzanana, ariko mu bubaca no mu bushobozi bw'Imana, Imana ibakorera igitangaza. Abari baje kubatera barasubiranamwo, baramarana, maze Abisirayeli naco biriwe barakora. Nshuti mukundwa, narinje kukubwira ngo uhanze amaso, niwizera Imana si igiye guca, igiye kugutabara mu nzira y'igitangaza, igiye kugutabara mu nzira utaruzi ndetse udashobora no gusobanukirwa kubw'ubwenge bwawe, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo yabihishije abanyabwenge, ibihishurira inzoya. Nshuti mukundwa, nagomba ndakubwire, ivy'Imana ntibisaba ibiharuro birebire, ariko bisaba kwizera Kristo, bisaba kwizera Imana, bisaba guhereza ubuzima bwawe Kristo, n'intambara zawe n'ibihuri kuracamwo ukabihereza Kristo, maze akaba ari we ahaguruka no kukurwanirira. Umviriza umuririmbyi yanditse Zaburi ya 45 ku murongo w'indwi, aravuga ngo wizigiye Uhoraho wanka ubugarariji. Haleluya. Nico cyatumye Imana, niyo Mana yawe ikurobanuza amavuta y'umunezero ikakurutisha abagenzi bawe. Umviriza nta kindi kigwanishwa. Uyu muririmbyi yaririmbye Zaburi, yavuze ibyishimo n'ibyizigiro n'ivyamwa biri guhereza ubuzima Kristo, umuntu akitandukanya n'icaha, maze ivyamugora navyo akabihereza Kristo, maze ngo nta kindi camwa kiza nuko Imana ikurobanuza amavuta y'umunezero, nuko Imana ikugirira neza. Nshuti mukundwa, nagomba ndaguhamagarire muri kano kanya kugira ngo wongere ugarukane ubuzima bwawe kuri Kristo, wongere ugarukane ivyizigiro vyawe kuri Kristo, wongere ugarukane ubuzima bwawe kuri Kristo. Imana yacu nihimbazwe cyane, maze ivyo uri kurabona biteye ubwoba imbere yawe ubihereza Imana. Imana nizo gutetereza, Imana izo kugirira neza. Bishobora kuba ari ibihe bigoye, zishobora kuba ari intambara, zishobora kuba ari indwara, ashobora kuba ari amadeni, bishobora kuba ari ibibazo bitandukanye, ariko ibyo byose Kristo abifitiye ibisubizo. Wewe wizere Uhoraho, nawe arakurobanuza amavuta y'umunezero, arakugirira neza. Icyo usabwa icyambere ni ukwizera Kristo. Iyo twizeye Kristo, umuntu yiyambura intege nke ziwe, yiyambura ibyaha vyiwe, yiyambura ahananirwa ibyo adashoboye, akaturira umwami Kristo. Kabiri, ivyo uri kurabona biguteye ubwoba nk'intambara, nuko wizera Kristo ukavuga ngo sishoboye, ariko shobozwa na Kristo, ukabimuhereza, ukamwizera n'ubuzima bwawe bwose udakekeranya,
maze Imana ikakugirira neza ikagutabara. Unkundire nshuti mukundwa, dusenga Imana, watura ivyizigiro, uzamura ukwizera kwawe, Imana nayo irakora kandi irakugirira neza. Mwami Yesu, turagushimiye kandi turaguha icubahiro kuko uri Imana nziza, Imana y'ububasha kandi Imana y'ubushobozi. Uzi ibihe umwana w'umuntu agenda bamwo, hari ibihe vyoroshe, hari ibihe bigoye, ndetse umwana w'umuntu ubwiwe atabona igisubizo cyangwa atabona inzira. Unkundire Mana mu izina rya Yesu Kristo, kubw'aba bantu baciye bugufi kandi bizeye ijambo ryawe, bagashira ubuzima bwabo n'ivyizigiro vyabo muri Kristo Yesu, kugira ngo umanukanwe no kubatabara, ubagirire neza, ubarwanire intambara, ubaneshereze nk'uko waneshereje Yehoshafati mu bubasha no mu bushobozi bwawe. Abari bamuteye barasubiranamwo, maze Abisirayeli nibirirwa baragwana, ariko bibonera intsinzi mu buryo bw'igitangaza. Niko natuye kubw'uyu mwene data mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo umuhe kunesha, umuhe imbaraga zinesha ivyaha, umuhe imbaraga zinesha intege nke, umuhe imbaraga zinesha ibibazo mu izina rya Yesu Kristo. Abarwaye ubakize mu izina rya Yesu, abafise ibibazo n'intambara batabona inzira ubaneshereze kandi ubacire inzira mu buryo bw'igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Twatuye umugisha Mana nzima ku ihanga ryawe, kandi ngo barobanuze amavuta y'umunezero, ubagirire neza kuko nabo bakwizigiye muri vyose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.